Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri ntombonesha kuri yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Uyu n'umwasi ugiye kubagezako amakuru agezweko ariko aravugwa muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bigiye bitandukanye. Nta makuru tuza kugaruka ku mukuru w'igihugu nyene cobora NDAYISHIMIYE Abashikiranganji bane batandukanye. Umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca ndetse n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu n'andi yose ariko aravugwa muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi. Umukuru w'igihugu nyenicubahiro NDAYISHIMIYE akaba avuye mu rugendo kuri uyu wa gatandatu igenekerezo ya 16 Kigarama uyu mwaka w'2023. Ni urugendo avuyemwo mu gihugu ca Guinea Equatoriale mu nama y'abakuru b'ibihugu n'amareta agize akarere k'ubutunzi bwa Afurika yo hagati. Ivy'urugendo rwiwe tukaza kubigarukako muri ano makuru ku buryo burambuye. Naho kandi muri ano makuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye harimwo igikorwa cakozwe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angelina Ndayishimiye. Tuza kugaruka kandi ku mushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca, vyose mukaza kubimenya. Imbere yuko tubabwira ku vyaba bose, reka tubanze tushimike kuri dutangurira no makuru yacu kuri aba bashikiranganji bane benshi bidogera cyane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Akaba ari abashikiranganji bamwe bavuga yuko boba bidogerwa cyane. Uwo baza abarundi abashikiranganji biteze ko bokurwa na nkeka ko amazina y'abo bane ataburamwo. Domine Banyankimbona umushikiranganji w'ubutungane akaba yibutsa benshi akarenganyo kari mu bushikiranganji ajejwe. Imanza zubakiye ku biturire, indiri z'abapfunzwe ntibacirwe imanza, abagomba bapfunzwe kandi barahejije umunyororo, indiri z'abapfungiwe ivyiyumviro vyabo. Uyu kandi akaba yibutsa iminsi yose ko amajambo meza Perezida Ndayishimiye ngo yoba atandukanye n'ivyo yahora avuga ku gisata c'ubutungane. Akarenganyo ngo niko kiganje mu Burundi mu gihe umukuru w'igihugu adasiba gusemerera buri munsi nk'ushaka guhindura ibintu. Marite Niteretse akaba ari umushikiranganji benshi bafata ko ngo yobaho uruduka no mu vyo avuga, agatangaza ingingo atabanje kuraba ko zihuye n'amategeko. Yarazanye umugambi wo gufuta abashingantahe, kwagiriza baharanira agateka kazina muntu ko batanga amafaranga mu mirwi y'iterabwoba bikarangira ubutungane bubejeje. Ni nawe kandi yoba yaradukanye ko abana batazwi base batazosubira kwandikwa mu makomine nayo banyina bakazohora bakubitwa bibugenze kubangamira. Akaba kandi ari nawe yazanye ivyo kubangamira umugambwe seneri n'ibindi vyinshi tutabashije kudondora. Mu mwaka umwe gusa ngo mu mabanga yiwe wome ngo amaze imyaka yose y'ubutegetsi bwa CNDD-FDD mu kwambara amabi yose yaranze abashikiranganji b'intwaro hagati mu gihugu. Impinduka NDAYISHIMIYE abwira abarundi ngo biragoye kuyibona afise abashikiranganji nk'uyu. Harazamwo kandi Ibrahim Uwizeye, uyu akaba yibutsa abarundi ivyo babuze mu buzima bwabo bwa misi yose, harimwo igihugu kitagira amazi n'amatara, igitoro gikuranya kubura no kuzimba, ubuzima buzimvye. Ibrahim Uwizeye kandi akaba yibutsa ko dufise ubutare bukomeye ariko ataco buduha, ko bama babuturirimbira ariko tukaguma turi igihugu ca nyuma mw'iterambere. Vyarageze naho umukuru w'inama nkenguzamateka yari yahanuye Ibrahim Uwizeye gutanga imihoho, ariko nk'uko benshi babivuze Ibrahim Uwizeye akaba abitse amabanga akomeye y'umuryango ukomeye ngaha mu gihugu c'u Burundi ngo bikaba binagoye ko yovanwako. Uyundi akaba ari François Habyarimana yidogerwa n'igice kinini c'abakozi ba leta, abo nabo birazwi ko ari abigisha, harimwo agashara gato mu buzima bubandanya kuzimba, amashuri yagizwe ikirimbiro ry'imbonerakure n'umugambwe, abigisha batagira ijambo, akarenganye mu mashure. François Habyarimana kandi akaba yidogerwa n'abarenganijwe mu bibazo vyo guha akazi abigisha bashasha, yidogerwa n'abanyeshure ba kaminuza baronka buruse kabo bigoranye. Imyidogo ni umurengera mu gisata ajejwe, ni intambamyi mu rugendo rw'iterambere ry'u Burundi mu gihe agaciro k'amashure ko ngo kaguma gakoroka. Aba bashikiranganji bane rero bakaba baguma
bibutsa ko ibiharuro vy'umukuru w'igihugu mu guhindura abashikiranganji ngo vyoba bitandukanye n'ibibazo abenegihugu bafise. Aba bashikiranganji nk'uko mpejeje kubabwira ari bo Domine Banyankimbona, Martin Niteretse, François Habyarimana ndetse na Ibrahim Uwizeye ngo nibo ba mbere boba bafise ibisata birimwo ibibazo bihambaye cane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Reka ano makuru yacu tuyabandanize ku mutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi NDAYISHIMIYE aho yahaye imfashanyo abagendana umugera wa sida bo muri komine Kabezi wo mu ntara ya Bujumbura. Kuri uyu munsi rero umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi NDAYISHIMIYE yatanze imfashanyo igizwe ahanini n'imfungurwa hamwe n'ibindi bikoresho vyankenerwa ku bagendana umugera wa sida. Iyo mfashanyo ikaba yatanzwe na NDAYISHIMIYE yafashwe mu mugongo n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'Ubushinwa. Desire Yamuremye arongoye ikigo Yezu Mwiza akaba yashimye iyo ngabire y'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi NDAYISHIMIYE amenyesha kandi ko abakenyezi bafashwa n'ico kigo ko abana bibaruka baba atamugera wa sida bafise kuko ngo barakurikirana amagara yabo cane. Nayo uwuserukira igihugu c'Ubushinwa ngaha mu Burundi Zhao Jiangping hamenyesha ko Ubushinwa buzobandanya bufasha Burundi mu migambi y'iterambere. Akaba yanavuze ko Burundi bufise ikibanza ca mbere mu kurwanya umugera wa sida ngaha mu karere. Mwomenya ko iyo mfashanyo yatanzwe mu ntumbero yo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya ikiza ruhonyanganda ca sida. Ano makuru yacu reka tuyabandanize ku mushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca. Ni vyinshi vyabaye kuri uno munsi. Kazoza keza ka Afrika kari mu minwe y'urwaruka. Mu nguvu dushira mu gutsimbataza amahoro n'umutekano dutegerezwa guha ikibanza urwaruka nimba dushaka Afrika yubakiye ku ntumbero y'iterambere ry'ubumwe bwa Afrika yo gushika mu mwaka w'2063. Ni inguvu n'itegeko ibihugu vyo muri Afrika Uburundi butibagiwe bitokwirengagiza. Ni nayo mpamvu dusaba urwaruka rwa Afrika kuba abahagararira biboneka amahoro n'umutekano ishirwa mu ngiro ry'imigambi n'ibikorwa bishasha vy'umugabane wacu. Ibi rero vyose akaba ari vyashikirijwe n'umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca igihe ariko asozera icese ibikorwa vy'indwi yahariwe ibikorwa vy'urwaruka Innovation Week 2023 hamwe n'ibiyago vyo guteza imbere urwaruka. Amahoro n'umutekano vyatanguye ku igenekerezo ya 11 Kigarama gushika kuri uyu munsi igenekerezo ya 16 Kigarama uyu mwaka w'2023 kuri Jardin Publique mu gisagara ca Bujumbura. Umushikiranganji wa mbere yongeye ati turubahutse kwemeza tutihenze ko ivyavuye muri iki gice ca kabiri c'ibyago vyo guteza imbere urwaruka amahoro n'umutekano hamwe n'indwi yahariwe ibikorwa vy'urwaruka bizofasha urwaruka rwo ku mugabane ndetse n'abarundi kugira ico biyemeje mu kubaka Afrika nk'uko tuvyifuza. Nayo kandi umushikiranganji Gervais habayeho mu vyajejwe harimwo urwaruka akabasaba ko urwaruka rwoshigikirwa kugira rwiyunge agashima n'ibikorwa vya bimwe mu bihugu vya Afrika vyitaho urwaruka. Akaba yagize ati igihugu ca Kenya casavye ko hobaho umugabane wa Afrika utagira imbibe kimwe mu vyofasha urwaruka gutera imbere atankomanzi rusangira n'ivyumviro vyiza mu gutsimbataza amahoro n'umutekano. Akaba hari mu nama yahuje urwaruka yiswe Youth Connect u Rwanda narwo rurakuraho ivyo gusaba viza ku ngenzi zo muri Afrika yose. Twosaba ko kandi ngo n'ibindi bihugu vyofatira ko akarorero. Mumenya ko mu banyamigambi 10 batowe umwe yagiye aronka ibahasha y'imiliyoni 10 z'amafaranga y'amarundi. Tuvuye kuri ibi kandi biravugwa ko hari amakuru avuga ko mu Rumonge itozwa ry'umurengera ry'amafaranga agenewe agatutu k'umurwi w'intwararumuri bamwe mu badandaza bariko biyamiriza ico bita ubunyonyizi bwateguwe buriko burakorwa n'ibiro vy'intara ya Rumonge mu manuko bushira uburengero bw'igihugu. Abariko batoza ngo ubwoko bwinshi bw'amafaranga ayariko aratozwa n'ayagatutu k'umurwi w'intwararumuri. Boba basaba abakurira abo bajejwe intwaro kugira ico bakoze cane ko abo batoza bemeza ko bariha amakuru n'amatogisi bishobora gufasha muri ivyo bikorwa.
Amafaranga ariko aratozwa ari hagati y'ibihumbi 150 ndetse n'ibihumbi 200 yatangajwe kuri uyu wa mbere na buramatari w'intara ya Rumonge. Leonard Niyonsaba yamenyesheje ko intara yiwe yiteguriye kwakira umurwi uri kuzungurutsa urumuri rw'amahoro. Yategetse ko umudandaza uwo ari we wese yotanga ayo mafaranga. Buramatari kandi yashimangiye ko muri iyo nama ko ayo mafaranga azokoreshwa mu guha agatutu abagize uwo murwi. Abadandaza bo barerekana imyidogo yabo bati intara ya Rumonge yarabayizinga, aho buramatari Leonard Niyonsaba yatanga amategeko wenyene niko abadandaza bidoga. Abadandaza bakamenyesha ko buri gikorwa ibiro vya buramatari vyegeranya amafaranga mu banyagihugu. Bibutsa ko ubuheruka abadandaza bategetswe gutanga miliyoni zibiri amafaranga agenewe kubaka ibiro vy'intara. Abadandaza kandi bakaba batangazwa no kumva havugwa interano yiyongera ku yandi imiliyoni 2 zariko ziregeranywa n'ivyo biro vya buramatari. Bamwe bati ntavyo tugishoboye. Ayo mafaranga atozwa yongera ku makuru n'amatagisi bitozwa na oberi nk'uko abo badandaza bagaragaza umubabaro. Abategetsi bo ngo bongera ikibi mu kindi mu gutegeka amafaranga y'umurengera abo badandaza bategerezwa gutanga ku bubiko bw'intara. Akaba ariko abadandaza bidoga bakavuga ko baruhishijwe n'ubwo busuma, bagasaba leta guhagarika itozwa ry'ayo mafaranga ikoreshwa ryayo ngo riteye amakenga. Mu ntango z'indwi abadandaza bose bari batumwe ko na buramatari mu ntara kugira ngo babwirwe iyo ngingo. Intara ya Rumonge ikaba iriko iritegura kwakira urumuri rw'amahoro kuri uyu wa kane n'intara izimbere y'iyanyuma imbere y'uko rushikanwa Makamba mu manuko. Urumuri rw'amahoro rukaba ruri ku nshuro yarwo y'17 ruzunguruka Uburundi buri mwaka. Uko bisanzwe urumuri rw'amahoro rukurikirwa n'umurwi rurerekeza mu gihugu cyose rwakirwa n'abajejwe intwaro begeranya abanyagihugu kugira ngo hatangwe ubutumwa kubaje cyane cyane abari mu mugambi uri ku butegetsi. Mu bice bimwe ngabajejwe intwaro n'igipolisi barategeka abantu kuja muri ayo makoraniro. Aya rero niyo makuru twari dufise muri aka kanya. Fyonda subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo ucikwa nayo dushikiriza. Sangiza no makuru bagenzawe kandi aho baherereye hose kugira ngo batuja bacikanwa ntabiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi, hanze y'imbibe z'igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Numpuza TV muhezagirwe.